ndabaramukije mu wese mu cyubahiro ciwe ahari hose yumve yuko ngira gutenda muramukije. Hanyuma no musi tugiye twigire hamwe ku kintu kijanye no kunyaza umugore. Iyo umugore umunyaza neza yamana kamwemwe yamaryohewe bimwe by'imishiha bituma biba byatumwe no kutaba umugore atabanyagijwe neza bikagira gute bigahera. Hanyuma ku mazina n'imbona Irene ndi umurundi mvuka mu ntara y'Ibitoki Inyeshenza benshi barahazi. Hanyuma n'ikindi naco nshimye kuvuga abashobora kubona ino video babona uko menga umuntu yamenje umuntu, ariko kwigishanya ni vyiza kandi nzohora ndabigisha bino bintu kuko ndiko nshaka kwigisha kubijanye n'ingo n'imiryango ukungene imibona mpuzwa n'ibitsina ikogwa. Hanyuma ku bantu babona yuko ari ibintu biteye isoni uriyo kunsanga inbox kuri WhatsApp babinyandikira nibandike muri commentaire nyene kuri YouTube, banyandikire muri commentaire ari critique nzogira gute nzobishura. Ariko umuntu azosanga inbox kuri WhatsApp sinzoshobora no gusoma message ziwe. Ariko ukeneye gukritika, ukeneye kubona yuko menga umuntu akakora ibidakogwa agire gute anyandikire muri commentaire kuri YouTube ndashobora kumishura. Mugo umuntu azosanga kuri WhatsApp nzogira gute sinzonasoma message yiwe. Hanyuma nagiye twige ku kintu cyo kunyaza. Ikintu cyo kunyazwa canke imibonano mpuzabitsina ni ibintu bikorwa n'abantu babiri. Abantu babiri nibo bakora ico gikorwa kandi mu kuja muri ico gikorwa ukijamwo ari uko wumva mwese wewe wa mugore ubinezererewe nawe wa mugabo we ukumva neza yuko unezererewe ico gikorwa. Mu kugitangura rero kuko umugore atanyazwa, umugore adasohora ry'amazi kenshi yamana ishavu rya hato na hato, ugasanga wa mugabo uratashe ugasanga umugore yashavujwe n'akantu utabona utagira gute. Menya neza yuko ararya amazi utagira gute utamunyaza ngagire gute ngayasohore. Ugasanga umugore wawe yamana umugongo udahera, ugasanga yama yumva uko menga umugongo wiwe nta mahoro afise. Menya neza kari arya amazi atagira gute adasohora. Reka rero turabingene bikorwa. Ahantu ho kunyaza cyane n'ahantu hatuma abo mazi asohoka cyane ahantu habiri hariho aha hejuru, aha ku gitsina c'umugore hejuru, aha kenshi ku barundi bahita kugaharage nako. Kugaharage iyo ufashe wa mugabo we iyo mvyara bibondo yawe ukaza urafata ujya mutwe wawe uhashishitira mu gihe igikorwa kitaratangura neza. Fata wa mugabo we cyane ubushize nabanje kubigisha uko utangira gukaresa umugakaresanya wa mugabo ugakaresa umugore wawe, wa mugore we nawe ugakaresa umugabo wawe. Uburyo bwo gukaresanya nayo ubigishije aho wakora ugira umugabo wawe agire gute yumve kanezere ico gikorwa. Nawe wa mugabo we nzobereka neza aho wokora kugira umugore yumve yuko anezererewe ico gikorwa. Nzokibigisha ubutaha aho umugore nawe yoshaka kugira gute gukora kugira yumve yuko umugore wiwe nawe nyene anezererewe ico gikorwa. Hanyuma mu gihe muheje gukarisanya igihe igikorwa kigira gitangure. Kandi n'ikindi naco wa mugabo we kirazira yuko ushobora gufata iyo mvyara bibondo yawe ngo ugire gute ngo uhite winjiza TikTok. No, sivyo. Fata iyo mvyara bibondo yawe ugire gute uyinjize bukebuke, uyinjize nk'uyimwima, winjiza pole ukurayo, winjiza bukebuke ukurayo, winjiza pole ukurayo mpaka ku buryo uzogira gute kurya uri kurinjiza wongera ukurayo. Niko umugore wawe aguma afise ubushake aguma arekura utuzi duke tubombeke hahantu, kuko uzoshobora guhita winjiza usange menga uramukomerekeje atangira kumva ububabare ku buryo naca gikorwa adashobora kugira gute ukinezerererwa.
ariko iyo ufashe ukagira gute ukaja urinjiza wongera ukura buke buke winjiza gato gato wongera mpaka ku buryo uzoshikayo neza. Hanyuma mu gihe rero igikorwa mko muragikora harageraho umumva yuko mwese mubinezererewe, hariho ico bita rero umugore iyo ageze yuko anyazwa nuko hari ahantu wa mugabo we uba wagize gute ushitse. Ahantu rero kuhashika nababwi hari ahantu umugabo ashobora gushika akabona umugore wiwe menga araregeye, akumva nyene nawe wa mugore we hari ahantu ukunda gushika iyo uri mu ayo mabanga, ukumva neza yuko menga hari ahantu ugeze ubwenge nyene ukamenga itsinga zirakoranyeko. Wa mugore we ni washikaho hantu rero nto nshaka, aho mugore ni washikaho hantu ukumva yuko menga sinzi ibindi bintu bibaye ukamenga ni kurusirikwi ugushitseko. Aho hantu uzobwira umugabo wawe ati mugabo mwiza ati raba aho hantu nyene ahantu bariho uza urashikana, umubwira umugabo wawe ati aho hantu kuko nawe wa mugabo we naho umugabo w'abagore dufate bi Burundi batinya bakumva uko menga ni wabwira umugabo wawe ati aho hantu harangyoheye umenga ugizwe n'isoni, mugabo wa mugabo nawe urashobora kubibona, urashobora kubona uko menga umugore wawe asa n'umuntu aregeye, asa n'umuntu menga araregeye, atangibwira utumenyetso two kuza kukugumbira ukuntu. Mu gihe ubonye ivyo bimenyetso yuko atangiye kumera nk'ukugumbira ukuntu nkuko menga araregeye, uzoba washikanye kuri iyo point G yiwe. Iyo point G nawe ndisi yindi kankoresha kano gapapuro, dufata kano gapapuro ni nk'igitsina c'umugore, ayibona aha urinjiye urafashe yamvya ribondo yawe urayinjije, sivyo? Rero hari ahantu ugeza inani mvyara yibondo yawe ukayigeza ugakora kuri ya point G, bayita point G, ugashika kuri ya point G. Iyi point G rero iyo umaze kuyishikako ni hahandi uzobona umugore wawe asa n'uregeye, umugore wawe asa nk'uje kukugumbira ukamenga ahubwo ca gikorwa niho kigitangira. Rero mu gihe aho hantu hageze wa mugabo we iyeranje rero uhakorera igikorwa ku buryo asohora y'amazi, kuko y'amazi atekeye aho nyene kuri point G ntihatekeye. Rero wa mugore we nawe urafise uruhara rwo kugira gutugira ufashe wa mugabo wawe amaze gushaka kuri ya point G usohore ayo mazi, usohora ayo mavangingo yawe. Kandi ni wabikora ukayasohora ushitse aho hantu uzokumva menga hari ukuntu insinga menga ziragukoze ko kamenga zirakoranye ukamenga mu mutwe noneho ugeze mu kindi kibanza. Muri ico gihe rero ufate nyene ufate wa mugabo wawe mukomeze uko ubumufashe kugira agume hantu. Nawe rero mu gihe ubukeneye ko amazi asohoka, hari ukuntu bireba abagore batazi ngo reka rero dusohora aya mazi. Dufate kamfatira akarorero kuba mama bamaze kuvyara, barazi hajya ahantu umuganga avuga ati sunika umwana. Mu gusunika rero wa mwana ntufata ngo uhemere mu kanwa canke mu zuru, ufata upepu ukazifungira hepfo, sivyo? Mu gihe rero umaze kumva ko ugeze aho hantu, fata wa mugore we uheme nk'udashikana. Wumve yuko menga umaze kumera nk'uhemu udashikana burya y'amazi uzo uri kurayahinda. Ntibisiguye ko uzo kurahinda yamvyara ibibondo yawe, mu gihe uzo uri wumva yuko menga ukurahinda hajya uhema ukareka yamvyara ibibondo isubira hahandi yagize gute yariri, ukongera ukazurahema ugira gute urekura. Kurya ari kurahema urekura ni uko y'amazi uzobikura yasunika asohoka, hanyuma yamvyara ibondo yawe na haje urekuye isubira hahandi waruri y'amazi hagira gute agasohoka. Rero wa mugabo we nawe ugeze wumvise uko umugore wawe ari karamira nk'uhema dashitsa, nawe laba umero nk'ukoresha inguvu usunika yamvyara ibondo isubire hahandi yagize gute hahandi
ubona yuko menga umugore wa yaregereye kuko niho uzobagize gute washitse kuri ya poeje yiwe. Umaze kubona rero yuko amazi amaze guseruka ku ntunzenya ku gitsina ha hejuru amaze kumera nk'ayaseruka, fata rero ukureyo yanzira ibondo yawe uyikuremo buke buke, wongera uyisubizamwo ucisha muri ya mazi, wongera uyisubizamwo mpaka ushike kuri ya poeje. Kandi umaze kubona amaze kumera nk'atangiye gusohoka ari menshi, uca ufata umutwe wa yamvyara ibondo yawe ugire gute ukore umere nk'uwikaresesha aha hejuru kuri Kristoris hejuru ku gaharage, umera nk'ugira gute nk'uhashishitira niyo mvyara ibondo yawe. Kandi muga bitavugije yuko utasubizayo, umaze kubona sana yagabanutse kandi ongera usubize hehe kuri ya poeje, azoguma yumva uko ebaga ari ubutamu kari ibintu biryoshe cyane. Ni wamunyazisha ya mazi akayasohora, wa mugabo we cyangwa wa musore we ntazopfa yaragize gutera kwibagiye, ahubwo azohava azarakubona ahubwo ati karibu mu gitanda, kari umutware wanje. Kandi niho n'umugwasha kugira gute kukubaha kwavugaga ati kweri uyu munsi, ahubwo nico akwima nico adafise. Mu gihe ico gikorwa uri kuragikora neza, umugore arashobora kugira ati kweri sheri uyu munsi wankoreye umuti vraiment numva nduhutse, numva nyene meze neza, umubiri wanje uraruhutse. Ni wagenda ku kazi ugataha uzosanga umugore akamwemwe kamwishe agukarabishe ati kari umugabo mwiza, kari wanyoherereje. Yaba misi yose wagize gute woza urabikorera uko. Rero ndiko ndababwira yuko hari ahantu habiri ho kunyaza umugore, kandi mu gihe mwese nawe wa mugore we irekure wumve neza kumubwira umugabo wawe ati nyamara aha hantu ugeze numva ndabiryohererewe. Ni byiza kuko nawe umugabo biramufasha kugira gute kugumiza aha hantu akahagira gute akahakoresha neza ya mazi yawe akagira gute agasohoka. Ni mwa abagore mwe mutuma amazi yanyu atagira gute adasohoka ngasohoke ngave mu bitsina byanyu, mukazosha mwamana umushiha udahera, mukamana we ya migongo yanyu igize gute idahera. Hanyuma ibi bintu ndabitanguye kandi nzohora ndabikora kuko n'inshingano yanje yo kugira gute yo kubibigisha. Nzokora ubushakashatsi bwose bushoboka mpaka imibonano mpuzabitsina muyikore neza nkuko byagenewe. Ubushakashatsi bwose nzogira gute nzoburondera, ari bitabo ndabisome, ari abandusha kubimenya ndabashikire mpaka namwe mushoboye kugira gute kubimenya neza. Ariko rero ikindyohera ahi Burundi ni bake bashobora kuvuga gute gushaka gutanga inyigisho z'imibonano mpuzabitsina. Rero wavyumviriza mugaca mutangira gutuka umuntu ngo uyu muntu nawe ngo yarengereye, ngo umukobwa ngo yarengereye ko ariko aravuga ibyo. Rero nikindyoheraga nimwe mubikunda. Bagaba Barundi barabikunda pe, barabikunda mu kubikora nabambere, mugabo wagira ngo bibigisha kandi bakabikora mu buryo batazi. Mugabo bibigisha ngo warenza karimbi, ngo warenze ngimbibe, ngo ntibari kuyivuga. Jewe nzobivuga kuko nikikorwa nishizemo cyo kuvuga ko reka ndabikora. Nta muntu azoza kunci intege rero ngo ibintu nguri kurabivuga ngo urumva ngibiki. Nzobibigisha kuko sindiko ndakora icyo ndiko ndabigikora kugira niteze imbere jewe nyene, sindiko ndateza imbere kanaka. Ni wande kuraja nzobirabisha amaso ngire gute nirenganire. Ni wantera intege naho kavuga ati kuraje igisha abo bantu, nzovuga ati sawa urakoze kunyakuraja. Rero abantu mushaka kunci intege rero yo kuvuga ngo reka nzobibigisha ingwe n'imiryango mugire gute muze mukora ibintu mugize gute muze mukora ibintu muzi. Ndabigisha ati nimba ari ibyo byose, ahubwo ico ndabasaba mukore subscribe ku buryo ibyo nzoza ndabigisha byose muzohora mubibona mu buryo bugize gute bworoheje. Uyu munsi ndabigishije kunyaza cyangwa kunyazwa iyo mishiha yanyu ya buri gihe
idahera igire gute ihere. Ntibivuze ngo nuko ngo woba ufise imvyara bibondo nini ngo ntushobora kunyaza ngo umugore wawe, oya, uko yabingana kose, uko yabiri kose urashobora kugira gute kunyaza umugore wawe. Atubikora gute mu gihe woba wikenge ati jewe iyo mfise vraiment mbona menge cyo gikwa sinogikora cyane sinoshika kuri iyo point je, oya, uko yobingana kose uragira gute iyo point je urashobora kuragira gute kuyishikako sukundi rero nuko icambere cyo mwese muinjira mu ico gikorwa mwese mukinezererewe kwanza, ukumva yuko ubwenge ntuze kubushira hehe, ntuze kubushira ku kindi kintu kanaka ngo mama ngo stress, ngo ufite stress nyinshi, ngo ubwenge bwawe ucu bushira kuri ya ma stress yawe, oya, mu gihe ugiye muri ico gikorwa ubwenge bushire muri ico gikorwa nyene ugize gute ugiyemwo, hanyuma ibintu biragenda neza, ukanyaza umugore wawe neza, ukamushika. Kandi wa mugabo w'ibinyaza umugore wawe nukuri ko Imana ntashobora no kuza kuguca inyuma, aze kuguca inyuma gute kandi umukorera byose, inshingano yiwe uyikora. Kandi yamavangingo nta mugore numwe atafise amavangingo, ahubwo nuko mwebwe mwabagore mutazi kugira gute kuyarekura ayo mazi ngabavemwe. Uburyo bwo kuyavanamo nabo babwiye nuko icambere cyo mubanza kubyishiramo mwese, wa mugabo ukabyishiramo mu mutwe, ha mu mugore umugabo wana akabigukorera neza, akamukabanza mugategura na mugihe maze gutegura mwese mama maze kubishira mu mutwe. Hanyuma wa mugabo we ntavyo guhita usimbiraho ku mugore wawe nguhite ngo ngufata nguhite winjiza indani uko nyene, fata winjize buke buke, uyimuha uyimwima uyishirayo uyikura buke buke mpaka winjize neza ku buryo umugore wawe wumva ati aha hantu kweri ndashitse ahandi hantu. Kugira ukura yimwima wongera niko ubwenge bwiwe abushira kuri ca gikorwa, kuri ca gikorwa muko murakora, hama hagashikaho yumva washitse hehe kuri ya mpweje ashaka. Rero mwabagabo mumaze kubona yuko kuko abagore ngaha ntibashobora kugira gute kukubwira ati aha hantu ushitse ni kuri pweje yanje, ntibashobora kubivuga bapfana isoni n'ubwoba. Mu gihe umaze kubona yuko umugore uri kuramurongora, ushoboye kubona yuko atangiye kwereka ibimenyetso, nimba atari karaniha ukumva menga ari karaniha, nimba atariko arakugumbira ukabona menga araje kukugumbira, menya yuko igikorwa ahubwo ariho kigira gitangure. Menya neza ko igikorwa kuri we ariho kigira gitangura, gare kure y'amazi. Nawe wa mugore we y'amazi mu kuyarekura ugira gute urafunga ipepo, ugafunga ipepo muri wewe wa mukobwa wewe utarabyaho nta mu gufunga ipepo naberetse yuko ukumva yene yuko menga hari ibintu uriko urasohora. Mu gihe wowe wa mugabo wumva uko menga